ubutumire bw'uno munsi twahawe n'Imana ni ubutumire budasanzwe, ubutumire buvuga Imana muri kameremere yayo itabesha. Ngomba twibukanye mu majambo makeya ivyamaze kuririmbwa imbere yuko dusenga twishura kuri uwo mutumire imbere y'Imana. Ubwo butumire kuvayo igice cya gatatu umurongo wa 13 gushika ku murongo wa 14 twibutsanya aya majambo y'icivugo cya concert. Turasomana muri 6. Mose abaza Imana ati ninashika ku Bisirayeli nkababarira ko Imana yabasogokuruza yabantumyeko bakambaza uko yitwa nzobishura iki? Imana yishura Mose iti nduwo ndi kandi uko abariko uzobwira Abisirayeli uti ndiho yabantumyeko. Imana yongera kubera Mose iti uko bari kuzobwira Abisirayeli uti uhoraho Imana yabasogokuruza yabantumyeko niyo Mana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Iryo niryo zina ryanje ry'ibihe bitazoshira, iryo niryo rizobabera icibutso canje uko ibihe vy'urunganwe rwanyu bizogenda birakurikirana. Mu gice cya 6 aya majambo aragaruka kandi agaruka mu bihe bimwe. Uhoraho abara Mose ku murongo wa mbere ati kuva ubu uzoraba ivyo nzogirira Farao, ukuboko k'ubushobozi kuzomugobondoza abarekure, mbere ukuboko k'ubushobozi kuzomugondoza abirukane mu gihugu ciwe. Imana ibarira Mose iti nduhoraho kandi niyeretse Aburahamu, Isaka na Yakobo ko ndi Imana ishobora vyose, ariko sinabimenyesha muri iryo zina ryanje uhoraho, kandi nakomeje isezerano ryanje nabo ko nzobaha igihugu c'ikanani, igihugu babayemwo ari nyambukira. Kandi numvise amaborogo y'Abisirayeli abanyegiputa bababoheye mu buja, nibuka isezerano ryanje nuko barira Abisirayeli yuko nduhoraho, kandi nzobakura mu bikorwa by'agahato abanyegiputa babakoresha, ndabakura mu buja bwabo, ndabacunguza ukuboko kw'inkomezi n'ibihano bikomeye. Imana idufashe. Imana yihishurira Mose igomba kumutuma, ariko Mose agira ikibazo kuko yarazi yuko hamutumye hagoye gusubira. Yari umusirikare yatorotse kubera yagirijwe ikosa. Abantu bazi by'igisirikare biragoye gusubira ahantu watorotse uri mu deserteur. Cyo gituma Imana imubariti genda muri Egiputa, yazanye insiguro nyinshi zotuma atagendayo. Iya mbere arayizana, Imana irayikurayo ati nzoba ndi kumwe nawe ntugire ubwoba by'inkomezi zawe. Acazana ikibazo gira kabiri ati ko hariho Imana nyinshi, nzobabwira ko wewe witwa nde? Nzobabwira ko ari inde yantumye kugira ngo bemere ko no babwira iryo jambo maze bakakwizera. Munyumve neza, amahanga ico gihe yarafite Imana zitandukanye. Nta mana, nta n'umugwi n'umwe wari bwizera Imana imwe gusa, wari bwabeho mu buryo bwagutse. Hari Imana y'izuba, hari Imana y'imirima, hari Imana y'uruvyaro, hari Imana z'ikintu cyose cyaba gifise Imana. Icaramubwira iti genda umubwire uti ndi Imana uhoraho, ndi uwo ndi. Iryo jambo uhoraho risigura Yawe. Ndi Imana uhoraho, ndi uwo ndi. Muri 6 ikirasigura itanga akantu kugutomora neza. Ati uko kuntu ndabivuze siko nari narabibwiye abakwitangiye. Nari narababwiye ko nduhoraho, mugaba mfata ko nduhoraho agabura amara ubukene ashigikira abantu. Atari uburyo ndakubwiye uyu munsi buratandukanye. Nduhoraho agira amasezerano, yubaka ubucuti, agomba kuba inshuti y'abantu biwe. Haleluya! Munyumva neza, amahanga n'abandi ikibazo bafise bagomba Imana ibaha ibintu mugabo atayigomba yoyo.
bagomba imana ibishurira ibibazo, kandi nivyo biratuhanze, mugabo ikigenda ntibakwege ntibate mu bintu batagomba. Iyo mana nayo itandukanye niyo basokuru basenga, bayirondera iyo bahanzwe n'ingorane. Yari nyamwambarizo mu gahinga, umuntu yayirondera iyo agowe, nta bucuti yubaka. Ahantu rero imana igomba ngo Mose atahure urundi rugezo, agomba ngo bayimenyemwo. Sindi imana yitwarira ikibazo gusa, ariko ndi imana igomba kubaka ubucuti, ndi imana igomba kubana namwe, ndi imana igomba kubarongora. Nzogira amasezerano namwe, kandi nimwayumvira muzoronka umugisha, kandi nimwayarenga ibihano bizobashikira. Mose ubwoba bwaciye buhera, acaragenda abwira Farawo, abwira abakuru b'Abisirayeli, maze baremera bagenda kwa Farawo. Kwituru ya mbere mu gihe cya gatatu, mu gihe cya kane, gatanu, Farawo acaragagwa, abaha ibikorwa vyinshi, aravuga ati abo bantu n'abanebwe bagomba gutesha abantu akazi, acarabakarira. Niho Mose yagaruka imbere y'Imana, ataba abantu bahoye iki? Nababwiye Farawo yaturahiye ngo ntaturekura. Niho yamubwiye ati nta yindi nyishu ndaguha, inyishu y'ikibazo cawe ni izina ryanje, nduhoraho. Banza umenye ko nduhoraho. Inyishu y'ikibazo cawe iri mu guhishurirwa izina ryanje. Inyishu y'ikibazo cawe iri mu guhishurirwa umuremyi wawe uwariwe, imigambi agufiseko, ivyiyumvira kwiyumvirako. Haleluya! Niyo yakimusubira ati Mose, ndumva kutantawe ubwa mbere, iri zina ndakubwiye nta bandi bari bwaryumve, ntibari bwaryumve muri urwo rugezo. Ryari yawe mugari garagara nk'Imana providinga, itanga ibikenewe, ishigikira. Mugari ntiryari yawe nk'Imana isezerana igashitsa. Ngomba umenye ko ndi Imana isezerana igashitsa, atajabo na rimwe ivuga rigenda gutyo. Haleluya! Novuga Bibiliya yose ivuga iyo nkuru. Bakiva imbere y'Imana, Farawo biciye mu bihano vyinshi yaratevye areka Abisirayeli, kuko Imana ivuga igashitsa yarabikoze. Gushika Abisirayeli babarungika babinginga ngo nimutuvire mu gihugu, ivyo mugomba vyose turabibaha. Babasezera mu gihutihuti, babaha n'ubutunzi bwabo, kandi bari bakeneye provision kubera barabaja, bari maze igihe arabaja, nta kapitale bari bafise, nta konte bari bafise. Abisirayeli bajanye iminyago, Abisirayeli bajanye ubutunzi, nibwo bakoresheje mu bugaragwa, nibwo bubahishije ihema ry'Uhoraho, babihawe n'abande n'Abanyegiputa. Kubera Imana bakankamiye, ibaravye igitsure, babirukana igihutihuti, kuko ari Imana yo kwizigirwa. Batarajabuka yongera bereye ko ari Imana yo kwizigirwa. Farawo bakurikiye, Imana ibacana mu nzira aho ikeneye ko bayibona ku rundi rugezo. Ya majambo nababwira ngira ndayerekane, maze ibabwira ngo bategure Pasika, babaga imyagazi y'intama, kuko ngo buca ibarekura. Barabikora, barizera, bamaze kwizera baragenda barabarekura, bashika imbere y'ikiyaga. Kuva isi baho nta kiyaga cyari bwacikemwo kubiri, ariko bashitse imbere y'ikiyaga cicamwo kubiri. Mose yumviye ivy'Imana imubwiye. Ayo makuru y'ikiyaga ciciyemwo kubiri yaciye ashika mu bihugu vyose vy'i Kanani, mu bami bose batangura gutinya Abisirayeli. Urabona gutinya aba esclave, atanu ukwezi baramara bavuye muri esclavage, batangura kubihanga rikomeye ritinyitse, kuko Uhoraho Imana yabo yari kumwe nabo. Haleluya! Itangura kumwereka ati ndi Imana isezerana ikagira nte igashitsa. Bageze mu bugaragwa batangwa bati none kuva muri Egiputa twavuyeyo, n'ikiyaga twakijabutse, ariko inzara irateye n'inyota irateye, mbega mu bugaragwa tuvamwo gute? Ikibazo nuko babikora nabi, babikora bidoza, Imana ikabanza gushavura, ubundi inyishu yari yifise. Nico gituma Imana mu bugaragwa, mwumve neza, yahamagaye umunsi umwe inkware. Namba zavuye muri Egiputa
namba zavuye muri Afrika no mu Burundi, namba zavuye Aziya, ziraza mu bugaragwa, basanga inkware zuzuye mu bugaragwa mu gatondo. Timwasavye inyama, ndazibahaye ngizo. Haleluya! Baratangara, Imana itanga inyama mu bugaragwa. Sinzi iryo jambo kuryumva. Imana yotanga umusenyi mu bugaragwa, ariko umuntu yotanga mu busenyi muga niyotanga inyama. Ni Imana ikigombye gukora, nta kiyizibira, nta kiyibuza, nta biharuro ikeneye, nta maroshershe ikeneye, nta malaboratwari akeneye, kuko nicyo kituma yitwa Uhoraho. N'uwo ndiwe, ndavuga bikaba, ndahamagara bikitaba, ndategeka bikumvira. Haleluya! Bamaze gushika mu bugaragwa, ibabwira rero ingene bazobana. Nimba rero muje ngo tubane, ngibi ivyo ndabitezeko. Haleluya! Irababwira ati nimwanyemerera 19 kuvayo ku murongo wa 6, nimwanyemerera muzombera ihanga ry'abami n'abaherezi, kandi amoko yose yo mw'isi azomenya biciye muri mwebwe. Irabahishurira umugambi yari ifise, ngomba mumbere inshuti, kandi muri ubwo bucuti ngomba kwiyereka yandi mahanga, ngomba ko yandi mahanga yose amenya ko ndi Imana. Somye Bibiliya yose tubona Imana ishitsa amasezerano. Tubona Yawe Imana ibaha manu zari imfungurwa zaza buri munsi. Sinzi ko haraba neza, izo manu yice yamaze imyaka 40 itarahagarara. N'igihe bayigabagabira, kuko ari Imana idata ibintu mu rudubi, kuko ari Imana iri responsable. N'igihe baba basaze, bakorana datani, basara kuri manu yabahaye, basarana manu yabahaye. Eka natwe turasarana imigisha Imana yaduhaye. Ukayisarana amashuri yawe, ukayisarana amafaranga yawe, byose ukavyibagira, ukibagira ko icuri wakigizwe n'Imana, ugatangura guhangana n'Imana. Wibagiye kwicura ari Imana yakugize, wibagiye kwifuze ngo ivyawe byose vyohinduka, ariko mu nyuma ukayifatira mu gahanga. Niko Abisirayeli basara bahejeje kuginga Imana bahaye. Mana dufate cyane, kuko ari Imana yuzuye imbabazi, iteba kuraka, idata ibintu mu rudubi, itameze nk'abana b'abantu, ikabihanganira. Abisirayeli ubuzima bwabo bwose bwagaragayemo ibintu bibiri. Bobo barahemuka, Imana ikaba umwizigirwa. Ariko Mose ari mu gupfa, mu gitabo cy'Igusubira mu Vyagezwe, arababwira ati ndabona ibintu bizoba imbere kuri mwebwe, bizogorana. Ya mategeko, rwa rutonde nabaha, Imana yabaha muri Kuva 20, gwinge n'abantu bo mu bwami bomera, ndazi ko bizobananira, ndazi ko muzosubira inyuma. Nta muntu yapfuye ababaye nka Mose. Mbere n'indirimbo muzoririmba mwarahunze, ndayibasigiye. Arabaririmba indirimbo yo mu buhungiro. Ndazi ko mutazokumvira Imana, ndabona ingena mufoye, ndabona ko muyigomba ko amahera gusa, muyigomba kwinjya gusa, yoyo ntimuyigomba. Ndabona ko umunsi umwe muzoyiheba. Raba n'indirimbo muzoririmba nimwagenda mu bunyagano. Usomye igitabo cya Bibiliya, Isezerano rya kera ryuzuye ibihe bivuga ibintu bibiri. Igihe cyose abantu b'Imana bagendeye mu vy'Imana igomba, yarashikije imigisha y'abasezeraniye. N'igihe baba bakikujwe n'abansi bakomeye nk'Abisiriya, umumarayika w'Imana yaramanutse yica abasoti 185 mw'ijoro rimwe, irabatabara. Ni Imana igihe cyose bagendera mu byo yababwiye, yagendera mu masezerano ikayubahiriza. Mugabo kandi tubona ikindi gira kabiri mu isezerano rya kera ryose, ni Imana iyo utagendeye mu masezerano mwasezeranye nayo ikure kugahura n'ingaruka z'ivyaha n'umugumuko wawe. Cyo gituma tubona Abisirayeli batwagwa nk'inyagano. Bwa mbere
ubwami bwicamwo kubiri kubera Salomo yarongoye abagore benshi agasenga imana zitandukanye. Ubwami buca bwicamwo kubiri, bumaze kwicamwo kubiri hatangura ubwami bwo mu buraruko bugenda kure y'Imana butwawe na Yerobowamu, atangura kubakundisha igwamana, baraja kure batwaga ubwa mbere ari Nyagano n'ubwami bwa Siriya, maze n'ubwami bwo manuko bwa Yuda nabwo burateba burashikirwa. Mu mwaka wa 546 Babuloni irazira batwara, ariko niyo bari mu buhungiro abayirondeye bakayizera barayibona ikababera umwizigirwa. Daniyeli yarayisenze iramutabara, Meshake Shadrake na Abedunego baramusenze. Haleluya! Shengero, Imana nigomba kuba ku bucuti na twebwe nk'igugu, igomba kuba ku bucuti nka twebwe mugabo nka wewe ku giti cyawe, n'abandi bosubira inyuma wewe ukaguma uhagaze izozigama isezerano. Nayishengero urimo ryohungabana wewe ukaguma uhagaze izozigama isezerano. Haleluya! cyo gituma yazigama isezerano kuri Daniyeli na Meshake na Abedunego. Abandi bose nitwari tubazi, abavugishwa bose bavuga ibyisubira nyuma. Hari ikintu bavuga ngo naho mwasubiye inyuma nzorungika umucunguzi ariwe Mesiya, azoza kugarukana abantu banje mu bucuti nanje. Mana iryo sezerano yararishikije, yari yarasezeranye ko Yesu azovukira i Betelehemu. Mika niwe yari yarabivuze, Yesu yavukiye i Betelehemu. Yari yarasezeranye ko Yesu azovyagwa n'inkumi, kandi yavyawe n'inkumi. Yari yarasezeranye ko azohungira muri Egiputa, kandi abavyeyi bakarira kubw'abana babo bishwe. Yarahungiye muri Egiputa kandi aragaruka. Haleluya! Yari yarasezeranye ko azokora ibitangaza. Yesaya 61 havuga ngo mpwemu w'Imana ari kuri jewe, yasize amavuta ngo mbwire ababoshe ko babohowe. Yesu ikintu yakoze imyaka 3 n'inusu, yasenza abadayimoni, abohora ababoshwe, akiza abagwaye, akora ibitangaza. Nicamukwegeye mu kumwica yazuye Lazaro. Amaze kuzura Lazaro, abayuda bari batishobisigura, byasigura ko ari Mesiya. Batagombye kuvuga ko ari Mesiya, bamuhoye ko ari Mesiya. Yesu akora ibitangaza. Yesu arapfa agurishwa amafaranga 30 intete, nizo zari zaravugishijwe ko azogugwa intete 30. Yesu bamushira mu mva arahambwa. Ego yahambwe kwa gatanu, azuka kwa Mungu mu gatondo. Abayuda mu guharura iminsi ico gihe ijoro wabura umunsi, umurango ukaba ari umunsi, irindi joro akaba ari umunsi. Cyo gituma yamaze iminsi 3 ryari hehe mu mva. Yamaze kwa gatanu ku mugoroba ijoro ryose, kwa gatandatu umunsi wose, no kwa gatandatu ijoro ryose. Yamaze iminsi 3, ku munsi ugira gatatu agirane arazuka, kuko ari Imana ivyivuze vyose biraba, birashika, nibesha kandi bishika tereke. Hariyo umuntu hariyo usenga ukagera ahantu urambiwe ugatangura kuderebera Imana ngo ndakubabariye Imana ngo nawe tobikora byose ngo urangorera ikini uyiderebera iragowe. Hari vyakubwiye ivyo yavuze ntiyari kwiragangabuka, yari yavyiyumviriye. Ikibazo kihari nuko ugomba kuyifasha ukaja muri laboratoire y'ingene bizoba. Ninde yakubwiye ngo uyifashe? Wewe hagarara uyirindire, wegendera mu masezerano, wegendera mu byo usabwa, wegendera mu byo wategetswe. Haleluya! Yesu amaze kuzuka yiyereka abigishwa iminsi ngahe 40. Maze kubiyereka iminsi 40 araduga mu ijuru, acarungika Mpwemu Yera. Mpwemu Yera yari yasezeranywe nande? Na Yoweri. Yoweri yari yavugishwa ati naho kino gihe bamwe buzura mpwemu abandi akabazaho kabushungwe, hazoza igihe abantu bose bafise umubiri ndabasukeko mpwemu. Abahungu n'abakobwa banyu bazobona ivyo beretswe. Ku munsi wa Pentecote Yesu ashyize isezerano, arungika mpwemu, mpwemu aramanuka. Haleluya! Atanguza ishengero. Haleluya! Uyu munsi
imiliyaridi 2.5 barazi ko Yesu ari umwami. Bamwe babizi bya seriye, abandi n'abanomino mugabo bigaya babivuga. Imiliyoni 2.5 mwese, 1.5 barazi ko Yesu ari umwami. Nambo hagaze ngaha dufatanije n'abane data benshi bari Buraya, bari muri Afrika, bari muri Oceania, bari mu Bushinwa, basenga banyegeye mu mazu ariko bizeye Yesu. Ikindi gitangaza, ivyo Yesu yasezeranye, yavuze ngo ninamara kugenda mwema kaza muzokora ibitangaza, muzosenda abadayimoni mu izina ryanje, kandi abazokwizera bose bazokwakira ubugingo budashe. Nagoma murabe hirya no hino, aba bose benshi bahuye na Yesu. Haleluya. Yesu ni umwami, kandi Imana yawe ni Imana ishitsa amasezerano. Shengero ry'umwami riko rirakura mu Burundi. Nta myaka 100 iri shengero ry'abizera kujya twizera aba evangelike n'aba Pentecote nirayimara, ariko mu myaka 100 naho twahuye n'ibibazo vyinshi, shengero riguma rikura. Mwama guma agahora, mwama guma agendera abantu, mwama guma yiyerekana. Haleluya. Nakiye Yesu mfite imyaka 15, ubu mfite imyaka 52. Tumaranye imyaka 37 tugendana. Muri we hari kubohoka, hari amahoro, hari umwidegemvyo, hari ubuzima bwo mu bugingo bwo mu muhemo. Muri we ndakwidoga kuri yo. Nitwivango nitukena, ego birashika tukabura uko turi ingenzi, ego birashika tukabura n'ibibazo uko nituri wacu, ariko mu maho yo mu mutima aruzuye. Jane mu pastor buri wa Mungu nama numva intahe z'abantu bahora baboshwe n'urumogi, bahora baboshwe n'itabi, bamaze kwizera Yesu babohotse. Ikintu kinangaza bavuga ngo nasubiye kwirigara, bamaze kudomeka urumogi, bagize turu, banshikiye numva sinorunywa ndarupasa, basubiye ituru ya kabiri ndarupasa, bageze ku ya gatatu barambaza wabaye iki? Nakijijwe. Haleluya. Bose baje bababwira ngo nta minsi uzomara utabivuyemo, ariko benshi n'abakozi b'Imana ababahowe na Yesu muvuge muti amen, muvuge muti nivyo nivyo nivyo. Reka ndangize none imbere y'Imana izigama amasezerano, Imana ivuga igakomeza ivyo yavuze, two kwishura iki? Ibintu bitatu. Abayizeye nambura ahantu udendebukiwe, ugeze ahantu uzazanirwa kubera ibihurimo, kubera amageragezo, kubera ivyo waciyemo, nakomenda kubwira ngo rema mu mutima, kanguka, tabaza Imana. Inyishu yawe si ivyo bintu buze, inyishu yawe no guhishurirwa Imana, inyishu yawe no kuba mu bwiza bwayo, inyishu yawe no kuba hafi yayo. Haleluya. Wanyumvise igihe Habakuki yavuga ngo nawe muzabibu utoshurika ntacari bwahinduke, yarahejeje kwidoga mu gihe cya mbere n'icya kabiri. Mu cya gatatu abona Imana imwiyeretse, abona ikomeye, abona ihambaye, wenyene atagira conclusion ati naho imizabibu itoshurika, jewe natacohinduka bikaguma kunyene sinzobivamwo, nzoguma mpagaze natanaki. Haleluya. Inyishu y'ingorane yanje si ikintu n'umuntu, n'umwami wanje, no guhishurirwa Imana yawe. Stefano bariko bamutera amabuye ababaye arushe, Imana ntiyamutabaye amabuye, oya, ariko yamweretse mw'ijuru, abona Yesu yicaye iburyo bwa Data, acaranezerwa ati ndamubonye, amabuye arayibagira. Haleluya. Yapfuye atwenga kubera iki? Yabonye umwami wiwe. Waradendebukiwe, warahevye gusenga, n'ishengero warahevye, usigaye uraraguza, nta shengero ugira, warasubiye inyuma. Garuka ku mwami wawe akugirire neza, nagura imigendane yawe n'Imana yawe.
uwa kabiri birashoboka kumaze igihe uhamagarwa n'Imana ariko waranse kwita umuhamagaro kubera uharura igiciro bizogutwara ugatinya. Ndababwire Imana ni Imana yo kwizigirwa izokuzigama. Ubwa gatatu urashobora kuba utarizera. Iyo Mana ni Imana ishobora kugenda. Ndagomba dusenga Imana duhumireze tuduze amaboko nimba wari utarizera Yesu, namba utarizera Yesu umwami n'umukiza, wari umaze igihe uvyumva ariko uharira mu mutima wawe ugirijwe unigana mu mutima wawe, tuzi ukuboko tugusengera Imana. Namba ugomba kwizera Yesu umwami n'umukiza kuko iyo Mana yasezeranye ko izohana abanyabyaha, ko yamyishitse ibyo yavuze navyo nyine izobishitsa. Abanyabyaha izobahana kandi natobara ubwa mbere bahanye. Mbega uragomba kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Tuzi ukuboko aho uri ndagusengera Imana. Nagomba tuzi ukuboko aho uri. Namba uhari Imana iguhezagire, Imana iguhezagire. Nagomba usubire muri jambo uti mwami Yesu, ndizeye ko warungitswe n'Imana, kuri umwana w'Imana, ko wagishiye mu gishingo canje ukikorera ibyaha byanje. Ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanje. Kuva isaha umbohore ivyari bimboshe vyose bijanye n'ivyaha nabayemwo. Umpabarire ibyaha byanje, unyoze, unyambike impuzu yera, umpindure umwana wawe. Urakoze kunyakiriye mwami Yesu kandi kungiriye neza. Ni mu izina ryawe ryera. Amen. Imana ibahezagire.